Siriya akazi ni gwawe. Akazi ni gwanje. Ndashoboye. Akazi ni gwanje. Okay. Rero umusimaririza umunsi wanje. Okay, nkore interview ya nyuma. Okay. Alright. Syriac. Okay. Abakobwa narabamaze kakazi ni konani. Okay. Oh. Hello? Hey, ndiko mvugana na Syriac? Ego ni jewe. Syriac. Okay, Joe nitwa Jack, nkaba ndi manager wishira hamwe isi yejo. Amakuru yawe. Amakuru ni meza. Nari ngiranze neza ariko ntacerewe. Oya, ntiwacerewe ahubwo habe ibintu byahindutse gatoya nashaka yuko tuganirako. Urabona rero kubwikiza ca corona twahisemo yuko twokorera iyi interview kuri telefone kugira ngo dushobore kugabanya gusambagiza iyi ngwara ya corona. Okay, ivyo birumvikana. Sawa. Kimba rero bigushobokera turashobora kugira iyi interview bunyene canke tukayishira ku yindi mwanya mu gihe bizoba bikoroheye. Oya nditeguye tubigira ubunyene nditeguye. Sawa. Ariko rero ntiduce umwanya tuce tubandanya. Iri shira hamwe ryacu rishaka kazoza keza ku bantu bose baba muri iyi si. Urumva? Dushaka abantu b'incabwenge bafise ivyiyumviro n'imigambi mishasha itomoye irashe yo gufasha ubuzima bw'abantu. Rero Syriac, ngira wewe iyi si uyifitiye imigambi imeze gute? Okay. Jewe ikibazo ca mbere mbona isi fise nuko hari abantu benshi cane barenze urugero. Umugambi wanje wa mbere woba uwo kugabanya igitigiri c'abantu baba kwisi. Okay. None uwo bigenza gute? Okay. Uku niko no bigenza. Buri mezi 6 muri buri gihugu noza ndakorora indege imwe. Urumva zoba indege 2 muri buri gihugu buri mwaka. Hanyuma UN yemeza yuko kwisi dufise ibihugu 195. Urumva rero ufashe indege 2 ukazigwiza n'ibihugu 195 zoba indege 390 buri mwaka. Nizo nokorora. Hanyuma dufatiye ko buri ndege izo birimo abantu 100. Urumva rero dufashe abantu 100 tukagwiza n'amajana 390. Urumva twogabanya ibihumbi 39 by'abantu buri mwaka. Okay. Sico gusa. Urumva noza ndakorora indege ariko nca nubakisha izindi zishasha. Muri make nzoba ndiko ngabanya abantu kwisi ariko nongerereza ubuzi. Okay. Ivyo bidashobotse naho. Noca nkoresha umugambi wanje wa kabiri. Okay. Mbwira umugambi wa kabiri twumva. Okay. Nogwiza ama business yo guhamba abantu. Ama funeral homes? Ego. Urumva nico nokora amaze kugwira akaba menshi kwisi hose. Noca nteza ingwara yikiza ikaze, imwe iza ihitana abantu idakumira. Mbese nka corona. Ego. Okay. Uko rero abantu bazoba bariko barapfa niko ama business yo guhamba abantu azoba ariko arinjiza amahera kandi yongera atanga n'ubuzi ku bakiri bazima. Urumva kandi nzoba ndiko gabanya abantu kwisi gwiza ubuzi futa n'ubukene. Okay, numvise ivyiyumviro byiza kabisa. Ivyo bidakunze naho. Noca nkoresha umugambi wanje wa nyuma wa 3. Okay, mbwira kabisa. Urakoze kubaza ico kibazo. Mbwira pe. Urabona, buri musegonda kwisi havuka abana 4, ariko hagapfa umuntu umwe wonyene gusa. Bisigura yuko buri mwaka havuka abana 1,140,000, ariko hagapfa 1,055,000.
urumva ico ni ikibazo gihambaye. Ego cane gose. None wokora iki? Ewe, reka ndagusigurira ico nokora. Noshiraho itegeko rifunga abantu kutavyara imyaka 20. Imyaka 20 atawuvyara. Ego kuko urumva nimba hapfa imiliyoni 55 ku mwaka umwe tuzigwije n'imyaka 20, abo n'abantu barenga umuriyaridi bazo bamaze gupfa, urumva. Kandi kwisi uno munsi dufise imiliyaridi 7 z'abantu, urumva. Umuriyaridi umwe uba hehe? Mu Bushinwa. Urumva mu myaka 20 jewe nzoba nafuse Ubushinwa. Hewe, ego kabisa. Uzi n'inkuru? Akazi ni gwawe. Ushaka gutangura ryari? Nza naratanguye kuko jewe mu gisagara mbamwo haba hamwe abantu 5 bonyene. Abantu 5 bonyene? Harimwo bangahe? Kare harimwo miliyoni 10 ariko narabagabanije n'abantu 5 bonyene. Yambu mwese, ukaba wakunze iyi video wibuke kuduha like, hanyuma utonde kuri subscribe, ushireko n'akajya gakengeri kugira ngo uzobe mu bambere bazobona video zishasha dusize kuri YouTube. Hanyuma ukaba ufite icyo tubwira, wandike hariya hasi muri comment section, hanyuma uzisangire n'abandi ngende muzihantane.